twari tumaze kuraba ingurube, ubu naho tumaze kuraba icipfishije. Reka tugaruke turabira rero hamwe ubuseri canke se amaraso. Ku by'ukuri hariho abantu bakijya ubuseri canke se amaraso, ivyo abakurambere ba kera bitaga ngo ni ikiremve. No kuvuga iyo harimo kubagwa ibitungwa ari inka, ari intama canke se impene, canke se no kuri babandi bakijya ingurube bataramenya amateko y'Imana, ubwo hari ukuntu bari yatwita ababazi bagira gute batega ari amaraso canke se ubuseri, ubwo bakabitegura ukuntu hanyuma bakagira gute bakabifungura. Ubwo rero amateko y'Imana navyo ntabwo avyemera kujya amaraso ariyo buseri canke se ikiremve mu kirundi ca bakurambere. Ubwo no kuvuga yuko ikiremve, amaraso, ubuseri ni ikintu kitageze gute, ni ikintu kitemewe kuribwa nkuko Qur'ani yoyo irangije kubivuga mwiki kigabane nyene ca gatanu mu murongo wa gatatu Imana yabidondaguye. Ndetse rero na Bibiliya nayo irafise ico yavuze kubijanye no kujya amaraso canke se ubuseri canke se ikiremve bitewe n'imvugo umuntu ariko agira gute ariko rakoresha. Iyo dusomye mu gitabo c'Abalewi ikigabane ca 17 ku murongo w'10 haravuga hati, umuntu azojya ubuseri nzomuhoza ko igicure. Iyo ni Imana ibivuga muri Bibiliya mu gitabo c'Abalewi ikigabane ca 17 ku murongo w'10 haravuga hati, umuntu azojya ubuseri nzomuhoza ko igicure. Bivuze ngo umuntu azojya amaraso akajya ikiremve, uwo Imana izomuhoza ko igicure cayo, no kuvuga azokwamara akariwe n'Imana. Niyo mpamvu muntu ukijya ubuseri nagenda kubwire yuko wewe imigisha y'Imana iri kure yawe. Niyo mpamvu wewe kuburya iterambere, kumererwa neza, kubaho neza biracakugoye kandi bizokugora, kubera yuko igitsure c'Imana kiri kuri wewe. Imana yama ikurakariye nkuko tubisanga mu Balewi ikigabane ca 17 ku murongo w'10. Sinivyo gusa, niyo usomye Abalewi nyene ikigabane ca gatatu ku murongo wa 17 naho havuga hati, bize bibabere icagezwe c'intahava ko mu ngo zanyu uko ibihe byanyu bizogenda bikurikirana, mutazigera mukoza ubuseri mukanwa, kize kibe icagezwe c'intahava. Aha ni mu Balewi ikigabane ca gatatu ku murongo wa 17. Naho urumva yuko Imana yihanije kugira gute kujya ubuseri. Sinaho gusa, n'Abalewi ikigabane c'indwi ku murongo wa 26 naho nyene haje kwihanizwa kujya iki ubuseri canke se amaraso. Haravuga hati, ntimuze mwigere mukoza ubuseri mukanwa mu ngo zanyu. Ubwo ni aha ni mu Balewi ikigabane c'indwi ku murongo wa 26. Aha rero mu mategeko yo gufungura tumaze kubona ibintu bitatu byihanizwe kugira gute kuribwa. Ingurube tumaze kubona ko ari ikizira, tumaze kubona yuko ikintu cipfishije ari ikizira, ubu naho tubonye yuko ubuseri ari ikizira.